ibishuga mami biriko birarera imisore yacu nabi bavyeyi ukacishika rero umugore arashitse afise umugore yitonda aramwakiriye aramufashe neza ati mva imbere urumva gwarushe ruravuye gukora ibikorwa hariya kwa shuga mami arashitse ku mugore wamubwiye ati mva imbere rimwe kabiri gatatu birabaye ukaje usanga umugore atanguye kwiyumvira mbe mana umuhungu arageze ugwiwe sivyo umuhungu arageze ugwiwe ase kurondera sivyo ukaje usanga umuhungu wa 30 ans aracapangiwe na nyina wiwe ati mama rego kwezi kwaheze rungika uri umukobwa nyabaki ariko yitegurira imyiteguro y'ukubaka urugo rwiwe neza afise ibimanjoma 5 afise abatipe basohokana 5 afise no propoje mariage kandi rero wabona shawo mu propoje mariage ukaje usanga n'umuhungu atekereje cyangwa ugasanga nawe birahuragura ariko reka dufate kwanza ku muhungu atekereje. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Murabona uyu munsi nkuko bisanzwe twatonze ku kazi ndi muri bureau allo photographie musanzwe muzi yuko allo photographie yavyawe no kumugwa media si bishasha nivyo musanzwe muzi ya dukorera kuri Kibonoa kubifuza gushika kuri bureau yacu ni à côté de Kibonoa iri hepfo gato twebwe juste ni etage iri ruhande yayo ya blanc nziza cyane hari nsikemura n'abantu bakambwira ati kuri bureau yanyu ni heza bien sûr ni heza wayo toshobora kuza nawe ukavuga ati kuri bureau ya vraiment ni easy barafise kuhashika ntawo gufata ya kindi naco shaka kubabwira uyu munsi shaka kuyaga n'inkumi n'imisore kuko maze kubona yuko imyitwarire yabo Skyrense kabisa ariko kandi ndaza gukara bivanye n'ingeso zabo basigaye bagira. Guys, hari ibintu abakobwa basigaye bakora jeje nyene nkimvira ati why est-ce que abana bacu muri kazoza ni bakura babona izi comportement bo bazokura bameze gute ushobora kubona umukobwa ni mwiza vraiment ni mwiza arahagurutse iyava aravuye muhira yambaye neza araberewe guys ni umukobwa ubona yuko ari mu bigero byo kubaka ugwiwe sivyo arituye arasohotse abwiye sheri wiwe ndasohotse n'abagenzi umukobwa agafata inzira akagenda yagiye agiye kubonana n'ikindi kimanjuma guys niyo mpamvu nibaze yuko ingo z'ubu zitaramba nk'iza kera wowe uzobona umukobwa ariko yitegurira mariage afise abahungu bashika kuri 3 basohokana muri abo 3 harimo umwe yamu propoje mariage sivyo afise ibimanjema no kuvuga bajya bagabo usanga bafise abagore si hanze canke no muga bikomeje nyene babandi nyene babaho je ndabavuga uyu mukobwa usanga afise nk'ibimanjema bishika kuri 5 amanimero atandukanye hariko dada hariko tata hariko tonto hariko kwa sinzi amazina bashirako uri umukobwa nyabaki ariko yitegurira imyiteguro y'ukubaka urugo rwiwe neza afise ibimanjoma 5 afise abatipe basohokana 5 afise no propoje mariage kandi rero wabona shawo mu propoje mariage ukaje usanga n'umuhungu atekereje
cyangwa ugasanga nawe birahuragura ariko reka dufate kwanza ku muhungu atekereje kuko abubu bariko barashikirwa n'ivyo bibazo n'abahungu usanga bari pose vraiment mbenda kubaza ubu nawe afashe agasohoka nta bishugama biri ngaho hanze birindiriye imisore muriko muraza ngaho onye mwibaza yuko imisore itagira ibishugama iyi si itagira ibishugama bifite amafaranga abakobwa cubwenge uko siko guca ubwenge siko kugera mu muji wabonye itara rya brown rya blue rya vert rya rose ngo mu muji n'ibishuga daddy bako mushaka mwogenda gahoro iyi miji twebwe twayitembereyemo bamwe muri mwebwe mutaranavuka bamwe muri mwebwe bakiri no ku mabere ya mama wabo twe twarasaze twaratuje ariko ugusara kuwacu suko twagendanye n'ibishuga daddy canke iki guys jewe umunsi nabahaye témoignage yanje antuka namwe muzivuga ati ego waburaje ngaho unyukasama n'ubuzima bw'umuntu yagiye hiyo yirondereye ubwiwe yagize ikayarondeye ubuzima ushikiye muguzuye ukaje kumwasama shere ukacuga umuryamye no mu gitanda akava no mu gitanda akagenda kukaza akagenda atariye atanumurete amagi abiri basimutekeye yararondeye washikiye muguzuye yagenda kukaza ukasigara uravugana n'abandi yo shusho ego shawe musi turabonana sa uri umukobwa nyabaki eske uteye gute yaho uyu muhungu yo panika kubera ubuzima bwawe kubera ko basha hari gihe jewe rero ndakara nkumva n'amajambo aramperanye abakobwa murakwiye kukubita agashipuramo sino umusi abahungu babafatiye ingingo fresh nta mukobwa bazoba bagikwa ababyeyi mushake mwumvireho nta mukobwa bazoba bagikwa sofu wijanye kubera ko comportement zanyu zisigaye ziboze umuhungu yatigise iyashu yaje wibereye mu bagabo yataha nunamubwire welcome baby kwa iki ntunamwakire n'ikoti ntunamwakire n'ishakoshi ushima abakobwa b'iki gihe banayise nijoro imico yaratitutse baje umuhungu araje umukobwa aho kumubwira kusheri massage banzije muri douche kwa iki umukanda amaguru umushiririza utuzi mbebe ibyo bintu bavuga muri mariage gushusha amazi umugabo kamushirira just amaguru agashira mu mazi kubera iki bujya bubase butoyi bwagenewe iki bwagenewe yuko muza murabakarabisha gusa bagira baje conyene abagore cubwenge mwabijujumu niyo mpamvu babata ngiye kurondera ubuzima hanze agutanya abana 5 umugabo wanje ni gito umugabo ni uri gito kuko ntuzi kubaka ni uri gito umugabo ashitse mushira amazi muri dushe shaka uburushe gute nta kintu nakamufite cyo gusigura umugabo arushe terura amazi shira muri dushe sivyo mushire ku meza abanze afungure siko hama muje muri chambre akamassage kwa iki bivana n'ivyo umuntu akunda arakibanze canke akabanza indyo jewe sinzorya umunwa ndiko ndabona imico y'ikirundi kiratituka ngo umukobwa wanje ntamara ukwezi mu rugo ukibaza ngo abantu ngo bakoresha inganga mu kubaka kumbe ni mu mutwe nta nganga twe abantu bakoresha canke hariya bakoresha ukabona umukobwa wa naka ariko arubaka yubatse umwaka wa mbere uraheze wa kabiri ngo ujya mukobwa byagenze gute ko twari tuzi ko ari umusazi
ukaca ubona rero wawe ndatekereje aragiye kubaka ngo yaguye ku mugabo w'igito. Uraraba neza mada kugira wararaze umuhungu w'abandi ko ari gito, uraraba neza ko atari umukobwa wawe ari gito, atabwirwa ngo ntiyumve. Reka nje ku misore, antuka abakobwa nabo ndababwiye barumvise. Reka nje ku misore. Imisore nayo y'iki gihe basha dukuri tubwizanye ukuri. Ku muhungu yaretswe n'abavyeyi babiri, ndabivuga gute abahungu bo baranandenza. Abahungu ugasanga umuhungu muzima w'imyaka 29 aracabwira mama, mama wibuke gusiga ibitumbura byo mu gatondo. Sa mama wibuke gusiga isukari. Umuhungu mama wawe ni wowe bakwiye kukubwira ati mwananje agasukari kaheze, ni waje kurondera uri kurondera guhitana kandi abibwira ikidobo cirirwa kiryamye mu gitanda cifutse amashuka na couvre. Mbabahungu mwabaye gute? Mwiki gihe uyobegwa umwana, uyobegwa umusore, uyobegwa umugabo, uyobegwa umugore, kuko mbona hari igihe ibintu biba mu maso yawe bashari abantu nagiye kuramutsa ryari nsanga je ndashaka anyumve biramushaje umwafu ko ntandasa ya sanga mama none saa sita tugiki mama none mama iti saa zirageze nyene tutarajya sa wewe nta maguru n'amaboko ushobora kugenda ukaraba iyo nkono yuko yahiye mama wako kaba yiri wararondera hagati mu ndwi wiri uryamye nacu ukora ko rero ukaca usanga uwo muhungu sha yifitiye ubwanwa bugerino, ubwanwa nk'agasuguru. Ukaca usanga umuhungu uri kuramuraba mwibarabara n'umuhungu kweri wijinja n'ijambo ashobora gufata ijambo nawe ukavuga ati ego, ariko muhira ni kidobo ikimeka cuguruye atanubwenge kirimwo na gato. Umuhungu arageze ugwiwe sivyo, umuhungu arageze ugwiwe ase kurondera sivyo. Ukaca usanga umuhungu wa 30 ans aracapangiwe na nyina wiwe ati mama ariko ukwezi kwaheze rungika. Mbenga umugore wawe azokubaha gute? Ubu ni wagera kuzana umugore wawe ni wazo kubakira mama wawe. Singa abavyeyi bafitinyishije abana babo. Mugareka muyabone. Hamwe nimwe mu bibatera. Umwana wanje nagogo mureka bicemwo nka insomene ntazopfa. Mureka bicemwo indwi imwe gusa. Waramusohoye yaragiye. Uzocira bakazotekera garuke. Niyarinda garuka uzoca mubwira nukuri he bube mu bandi uri umwana. Arubatse afise umugore n'abana agiziki mugabo nta munsi wa karemwe n'Imana yivolonta kurondera umuhungu sivyo. Mbere rero reka ndabaye inkuru rero aho kuja kurondera ngo abiri yashu babagore bapfakara canke bagabo babiri ari hanze nibo twita ibishuga mami bisaziye bakuze babishakira imisore. Ukaca usanga ariko yironderera imisore, wa musore wa mutibe azanye umugore vuba yifitiye urushuga mami. Okibaza umugabo avuye kurondera yarushe ndamwakire ishakoshi ikoti ukamwakira urazi neza ko akazi k'umugabo watakaza afise umugaraje atahanye ishashe y'indya sinzi canke amafaranga. Wowe kibaza umuhungu arakubita utudiri nyabaki kavuye kuyogeza umugore w'abandi nayo yacomoye.
ibishuga mami biriko birarera imisore yacu nabi bavyeyi ukacushika rero umugore arashitse afise umugore yitonda aramwakiriye aramufashe neza ati mva imbere urumva gwarushe ruravuye gukora ibikorwa hariya kwa shuga mami arashitse ku mugore wamubwiye ati mva imbere rimwe kabiri gatatu birabaye ukaje usanga umugore atanguye kwiyumvira mbe mana ukwezi kose je kuraheze umugabo wanje tutabonana kwa nubatse gute aho mufitaniye umwana umwe kumbura wagiye ufise inda canke iyongeza yitanguye kubera ko ubukene bwabaye ndazi baja naho wo bukenye gute ntiwova ku ngingo hari ibintu biba bigoye tu kwakira surtout plus iyubare mwubake ingo zanyu neza mbega ibishuga mami n'ibishuga dati bitakiriho ntituzoba tukicubaka canye ntituzoba tukicubaka mbega wewe igishuga dati nta mwana woba ufise yoba ariko afatwa nabi mw'ivyo bintu mvutse nawe uri konona umwana w'abandi mbega nk'umunsi ivyo bishuga dati vyohurira n'umwana wabo kandi edayo mugabo ariho bahurira n'abana babo mu mahoteli agiye kurya umwana bagiye kurya umwana wiwe ari kumwe n'urugabo rungana na se nawe se uri kumwe n'umukobwa ngana n'uwawe umwe yinjiye muri 35 uwundi muri 36 hagira abikora ko na apeti urumva ko ufise apeti y'uwo muntu mwamujanye hari ibintu bitaba bikuye ko tuvuga ngo dushira habona ariko mu gihe imico iyikirundi iri kiratituka nta muntu azomfata jewe kuvuga nta muntu azomfata kuvuga nico cyonyine ndababwiye kibwirwa n'icumva ikibona n'ikibona mukurikira amaronko ariko umunsi yaheze muzobona hagati y'urukundo n'amaronko. Il y a les links à Arlène et Alou, comme d'habitude, Miss Mafseri, comme nous sommes Inyuma. Ciao, ciao.